ni igiki wibaza cokorwa kugira ngo indirimbo z'Imana z'abarundi zomenyekana ku isi yose zigafasha abantu bo ku isi yose gusenga? Icyo nibaza icya mbere nuko bubanza kwanza bakadushigikira, uko urimba gospel byatandukana n'umuntu arimba indirimbo z'isi. Urashobora kurimba gospel ugakora cyane ugasanga hano udashitse, mugabo urimba iz'isi ni ngombwa. Icyambere nuko bodushigikira twe turimba indirimbo z'Imana, kudushigikira tukamera nk'abandi. Ego nicyo nasaba amaradiyo, amarezo sosiyo, amativi online, ego bakadushigikira bakumva ko natwe dushaka gutera imbere. Hello bakunzi mwese ba Linox TV, uyu munsi muri kumwe na Mari iri nahazwe kuri micro, tukaba tubahaye mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye. Nkuko twaba tubibakorera tukabazaniye umutumire kuri uno munsi aza kutuganira ku bijanye n'ubuzima bwiwe n'ibyo asanzwe akora mu buzima bwiwe bwa misi yose, kugira ngo duheze tuhigire namwe muhigire, twongere twungurane ubumenyi nkuko twaba tubikora misi yose. Inyuma ya kamera muri kumwe na Ala, tubibutsa yuko mwogira like, comment na share ku mbuga zacu zangurukana bumenyi. Tukaba tudatevye tujya tuha ijambo umutumire wacu, mumubone mumwumvirize atuganirire. Amahoro neza. Namahoro. Mwoshobora kwidondora abariko barabakurikirana baciye kuri runo rubuga rwacu rwa Linox TV? Nitwa Memo, gusa kenshi bakunda kunyita Clever sana. Hama navukiye mu muryango w'abantu 8, nkava mu ntara ya Bubanza. Ego, mwoshobora kutubwira ivyo mukora mu buzima bwanyu bwa misi yose? Nsanzwe nkora bivanye n'ivyo nigiye, nsanzwe nkora electronique ndepara amasimu. Hambavu y'ivyo mukora hari ibindi bikorwa ubusanzwe ukora hampande? Hanyuma hambavu y'ivyo nkora umuziki, ndirimbira Imana. Vyoba vyatanguye gute? Ni ibintu bidasanzwe kuko ntavyo nakeka ukuntu vyari gutangura, kuko bivanye ningiye n'abagenzi nari mfise canke ibintu nagenderamo. Je navyo nakeka ko nokizwa kuko byafashe igihe kirekire. Mbona atangwe nta bintu vy'ubudansere, abagenzi tuja muri biriya amfete nko kunywa urumogi, itabi, ubusambanyi, kwiba. Je navyo nakeka kuri jewe, navyo nakeka kuri mugabo navyisa nasanze naravyakiriye. Ego bitagenze gutuka ngo muve muri ubwo buzima mwaye murimwo hanyuma mutangure kuririmba indirimbo za gospel? Ubwa mbere narimba indirimbo z'isi, nizo nakunda cyane nk'umudeho rap. Ego kugira mve muri ivyo nje mu vy'Imana, impanuro n'abagenzi na cyane cyane na mukuru wanje asanzwe wankure no mu gakiza. Impanuro n'abagenzi basanzwe barakira gakiza nibo batumye nisanga muri izo mpanuro, nsanga namaze guhindura inzira. Ubu byafashe igihe kirekire, ifata n'umwanya, ariko ndibuka ko mvuye muri ivyo bintu hari n'abagenzi nagenda atakaza, twanywana urumogi, twibana, twakora amabi yose nagenda batakaza. Muga bivanye n'impanuro nkabona ko kazoza kanje kwava gapfira muri ivyo, narabihevye ndakurikira inzira y'umukiza wacu. Ego, hanyuma mushobora kutubwira kuva ico gihe mwaririmba indirimbo za gospel, duhereye kuri aho mwaririmba indirimbo z'isi gushika ubu muririmba indirimbo za gospel, mushobora kutubwira ukuntu umuryango wanyu wagiye uravyifatamo? Kuri jewe nkirimba indirimbo z'isi, icambere nk'umuvyeyi wanje papa ntitwahuza, yama yanshwaniye akagamba ashaka kunyirukana, uvuga ati vyari ibintu bibi cyane. Siko n'umuvyeyi wanje gusa, n'abakuru banje ko basanzwe bakijijwe, n'ababanyi ndetse n'inshuti n'abagenzi bivanye n'ico baba barakiriye ntibabifashe neza, kuko nagenda muri bibi wasanga nisangije novuga ati na comportement byabagwa nabi cyane. Ego, none kuva aho utanguye kuririmba indirimbo za gospel nizihe ntambamye wagiye urahura nazo?
intambanye ya mbere nahuye nayo ntabwo kuri maze kwakira uyu mwami cyangwa ko gakiza. Intambanye ya mbere narabuze abagenzi, abagenzi twanywa urumogi, itabi, ubusambanyi, kwiba, ibintu byinshi, reka ikibi cyose nagenda babura. Bamwe barananyanka, nimero zanjye za telefone barazifuta, ku buryo bamwe banampigira ko bazonkubita cyangwa bangirire nabi, kuko nukuri nuvuga ati Yesu agira neza, agira neza. Natakaje abagenzi benshi n'inshuti nyinshi, ariko ndavyihanganira. Mugabo nubwo nabatakaje, umwami nakiriye yampaye abandi. Ego ndabishima uko. Mushobora kutubwira intambwe mwagize kuva mugitangura kuririmba indirimbo z'Imana gushika ubu, aho vyoba vyarabashikanye? Intambwe byaduhuye ko ni nyinshi, ntaho bidandabimare, ariko ndibuka ko kuva nifate nyene ingingo, kuko umuntu niyo yifatira ingingo mu buzima avuga ati iki kintu ndagihevye ngiye muri iki. Icyambere nkifata iyo ngingo, ndibuka nja kwishengero. Nubwa mbere uko anje arabunye ngiye mu ishengero, ego wivye ramutera n'ikigongwe akanarira, cinda yabonye nkarumenga ni gufyina. Mugabo ni cyane hamwe ndiyumvira, nasanzwe nateye indi ntambwe, kuko abagenzi benshi ko naho nsengera namaze kuronka bagenzi, mugabo bama bampanuye sindabumve, bwa butumva batubwe abayabaga. Naronse byinshi cyane, naronse abagenzi mu gakiza bampanura, banyereka inzira, banyereka ati iki chance urondera ngaha, ibi twobikora uku. Uvuga ati nateye indi ntambwe nziza cyane, bituma ngena ndaronka n'abagenzi bamfasha muri biriya na biriya, nunguse byinshi cyane n'agakiza, bankuza mu buryo bw'impwemu. Ego mutanguye kuririmba indirimbo za gospel, hari indirimbo mwamaze gushira habona canke muririmba indirimbo z'abandi mu rushengero? Nkuko dusanzwe turimbira Imana mu rushengero, ndamaze gukora indirimbo imwe yitwa Uratangaje. Ego kuri YouTube urashobora kuyisangako, yitwa Uratangaje, izina ni Crevasani nkuko nabikubwiye. Ego ni indirimbo imwe. Ego kuri Instagram ntiraja ko, mugabo ndibaza ko misi zizo biriko, kuri YouTube iriko na Facebook. Ego iriko no mu misi iza, ikintu kitarenze nk'ukwezi cyangwa kwezi n'igice, ndabaye indirimbo shasha. Ego nko mu myaka 10 iri imbere, ubona yuko uzoba nka wewe ugeze hehe? Aho nzoba maze kugera, ni kuvuga sinovuga ngo ndabizi, oya ndaciga, kuko aho nshaka kugera naho ndagira, niho nyitangura. Ego nko mu myaka 10 ndivuza ko noshika ku rundi rwego, na cyane sishige ku rwego abantu banyemera, oya ngiye gushika ku rundi rwego, ku buryo abajene bose canke kira muntu wese umbatsi uyu muntu akarimbira Imana vy'ukuri ataburyarya burimo. Ego ko watanguye gusohora indirimbo z'Imana ubu, kera naho ukaba waririmba indirimbo z'isi, mbega uburyo uba buhabwa n'abavyeyi canke hari undi muntu ufise asanzwe abigufashamo? Oya noba mbeshe, uburyo abavyeyi bamfasha, kuko ntitwumvikana biva n'ibintu naririmba, ntitwumvikana cyane, ahubwo baranyamira. Uburyo nakubwiye ko nari nifise abagenzi, uburyo haravamo abagenzi banga batireka tumuterera aya nkaca usanga nanje nakubisinze bifunsi, usanga naronse, ugasanga indirimbo naje kuyikora. Ego abo nyine twasangira umugi cyangwa inzoga cyo twajana mu buhumbu, nibo bamfasha ko bari babinezerwa cyane. Ego nibo bamfasha, ugasanga indirimbo yasohotse. Ego ubu naho ku ndirimbo z'Imana nuvuga ati ndabaga nkifasha, nta muntu amfasha. Ego gusa kimwe n'amasengesho ndasenga Imana, ugasanga yaciye mu muntu, ugasanga mu 10,000 ubundi 5 ugasanga nongereje uburyo nanje mfise ko yamba ndabiryohewe n'inyota y'ivyo, ugasanga indirimbo yakozwe. Ego ni igiki wibaza cokorwa kugira ngo indirimbo z'Imana z'abarundi zomenyekana ku isi yose, zigafasha abantu bo ku isi yose gusenga? Ico nibaza icyambere nuko bubanza kwanza bakadushigikira,
uko uririmba gospel biratandukanye n'umuntu aririmba indirimbo z'isi. Urashobora kuba uririmba gospel ugakora cyane ugasanga hano udashitse, mugabo uririmba iz'isi ni ngombwa. Icyambere nuko bodushigikira twe turimba indirimbo z'Imana, kudushigikira tukamera nk'abandi. Ego nico nasaba amaradiyo, amarezo sosiyo, TV online, ego bakadushigikira bakumva ko natwe dushaka gutera imbere. Ego nugire akajambo ushikirije abantu bariko baradukurikirana, nimba ari ako kubashimira, aho kubaha impanuro canke kubasaba yuko bogufasha. Icyambere ni kubashimira kuko abo umuntu abageze ni kubwo abo bantu nyene. Icyambere ni kubashimira abadufasha ko ntihabura, kuko ntabura umuntu agufasha mu gikorwa utanguye. Ego ikindi naco nohanura abantu cyane cyane fate ku bajene cyangwa abandi cyangwa ari wese, eko tuguma dukorera Imana ikadushoboza, kuko inzazi Imana zirenze igihumbi. Ntuzokora ikintu witeze ko nakazogufasha, ahubwo uzokora ikintu wewe nyene uzi ko uzokwifasha, kuko Imana nizi ibicisha. Ikindi naco abantu badukurikira cyangwa abantu nuko badufasha bakaduha support, ego kudufasha. Urumva nka je ndacimenya umugabo ntibinci intege, ndakora nuko boduha support yabo bakadushigikira. Ego nico numva notekerera abantu. Kurangiza kino kiganiro cacu, mwoshobora kuducishirizamo gatonya mukaturirimbira iyo ndirimbo mwoba mwarasohoye? Ego imbabazi zawe n'urukundo rwawe nivyo vyatumye unyitangira. Imbabazi zawe Yesu n'urukundo rwawe nivyo vyatumye jewe unyitangira. Yesu we uratangaje, uragahebuza, uri byose nkenera mu buzima. Yesu we uratangaje, uragahebuza, uri byose nkenera mu buzima. Turabashimiye cyane kuba mwatwitavye muri kino kiganiro. Murakoze cyane namwe kudutumira, ibintu tugiriye muzobigire n'abandi. Kugira dushimira abashoboye kudukurikirana mwese, dushimira n'uyu mutumire wacu ashoboye kutwitaba. Abamukeneye bazoshobora guca kuri runo rubuga rwacu rwa Linox TV, mutibagira kugira like, comment na share, mubandanya mudukurikirana no ku mbuga zacu. Murakoze cyane kuba mwadukurikiranye.